Mwaramutse amakuru ya Dubai yasubiye kugaruka ariko nashaka tuvugane ndabibutse iyo tuvuze nk'ikintu kitagenda neza ntabwo ari uko bari gusuzugura Dubai canke kubuza abantu ko bagendayo ahubwo ni ukukumenyesha ibintu bishobora kugushikira woshobora gushikira Imana ntibigushikire nuko wovyitunganya canke wovyitegurira mu gihe bigushikiye canke ushobora no kuvyirinda dans quelque cas. Avuga ati hanyuma jewe sinogenda ntagize ico ndabivuze ko ni kuri video nanavuze ko muri Dubai bitoroshe. Video ya mbere yaronse abantu benshi bayikurikirana. Dubai imwo ibibazo vyinshi cane ntabwo umuntu yobiheza. Ico notangurira ko nyirabayazana iki ni Kinyarwanda n'umuntu yakuzanye. Okay, donc ico notangura ko nyirabazana n'umuntu yakuzanye kenshi niwe abazi ayo yagusabiye employment visa, aho yagusabiye employment visa. Uwo rero niwe amenya ati iyo company ifata abakozi neza canke nabi. Hama ica kabiri urumva hano umuntu aba yagiye atume ko n'uwundi muntu kumbure abajana na company, ico n'ikindi kibazo. Hanyuma ica kabiri iki gihugu ni c'Abahindi, nibo bafise ibintu nka vyose vyo ngaha mu minwe. Ivyo bisigura ko mentalite yabo idomina ibikorerwa ngaha vyose. Donc urumva yuko Abahindi aribo benshi muri Dubai, aribo bari mu bibanza bikomakomeye. Abahindi ntabwo bateye imbere nk'abazungu. Yes, ndashaka mu mitwe na mentalite, narakoze video ndabivuga ko baracafise akantu k'ikinyagihugu muri bo. Barakwepa amategeko, barakora utumaguye. Nakoze video evidemment mvuga kuri ivyo nyene ko na hano iyo mfise imodoka nkene kuyijana kuyipimisha cyangwa kuyikoresha ntashobora kujana ku Muhindi kwera bakora utumaguye. Ivyo birahari nino iyo bafashe umuntu yakoze ibintu vy'amatricherie nk'abantu dufata bagize kuvuga abantu batanze permis de conduire batsa amafaranga, ibintu bitabwigere bibaho. Anyway, no mu kurentingisha inzu je mbonye inzu ari Muhindi nayo no rentingisha ndiko ndarentinga. So voilà, ndakomeza aravuga ati baragita utuntu twinshi ku buryo wewe uvuye mu Burundi bigoye ko mwohangana. Okay, kuko wewe yabaye ngaha imyaka myinshi cane. Biba bigoye nyene kandi usanga bafise amanyama, usanga bafise akanyaro kenshi cane anagusuzugura, kuko mu busanzwe mu Buhindi bafise ntuzeye probleme ya couleur. Naho nyene bajya Abahindi bameneze nk'abirabure barabakumira mu Buhindi, ubwo nabonye undi yirabura kubasumvya acana ati natwe turasohohotera. So yeah, nivyo birimo rero. Leta nayo hari ukuntu ibashigikira, usanga nk'umukozi muto atanga uvu nyinshi ufise. Leta Dubai amfete Dubai ni kibanza cyo gukora business. Leta ya faveur abantu bajanyo imitahe, bajanyo amafaranga. Neza ko kameme bagerageza kubaza amategeko, kuko kenshi na kenshi utaje amategeko nta ntozozana imitahe mugabo kandi ntikibuza ko habamo abantu abo bita under class, abantu mutigiramo naboneka na Dubai muri ahantu nyine mu kufuruguta bajya abantu usanga kenshi na kenshi babibagiye. Usanga isagara igihugu nka Dubai cyubakiwe ku kintu kimeze nka esclavage, aho abantu b'abagore bari gukora mu mazu bahohoterwa, abagore bari gusambanisha ku nguvu canke ku dufaranga dukeyi, bagabo bari gukora bahohoterwa, ibintu nk'ivyo kugira ngo bajya batunze ba muri Galaxy babamo. Malheureusement nubwo ari igihugu c'amategeko, kubera yabanditisme yabo baraguta muri erreur, ugasanga c'est plutôt toi le perdant. Bashobora kuguta muri erreur kuko bo basanzwe bazi ko bikorwa. Erreur imwe urumva nk'ubu iyo kontra bayifuse wewe bisaba kurondera kandi kazi kugira ngo ushobore kuguma muri Dubai, navyo ntiba vyoroshe. Dore muri make ikisinzi ko cyo cofasha mugabo no kugenda ugavye uzi yuko Abahindi bashaka kukubangamira, uwakujanye ukamubaza neza iyo company urayizi ko abikora n'urukundo atari kukwanga. Kuba yumvise company kirarukirita mugabo ntabanze gutohoza niba company ifata abantu neza, nimba bahemba neza, ibintu nk'ivyo. Niyo message numvise abari Dubai mumbwira. Mugira umunsi mwiza. Bye bye.